Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe nakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twaraganiriye ku kwihana kwa Zakayo no ku mugani wa Minacumi. Uyu munsi turigishanya ku vyabaye aho Yesu yatangura gushika i Yerusalemu. Turiga kandi ku mugani w'abarimyi b'abagarariji no ku bibazo bimwe bimwe abafarisayo n'abaherezi bakuru babajije umwami Yesu bamugeza. Tugaruke gatoya mu ncamake kubyo twaganiriye ko mu cigwa giheruka. Inkuru ya Zakayo yo gukizwa kwiwe turaheza twihweze na wa mugani wa Minacumi. Turibuka ko Yesu yaravuye i Galilaya aje i Yerusalemu, akaba yameze nk'ukevya gatoya ariko aja i Yeriko. Biraba umengo Yesu yari yahushije inzira, ariko twarabonye ko yaciye i Yeriko kubera hariho abanyabyaha yagomba guhita arakiza. Mbere naho yaca i Yeriko niho bari. N'uwo Zakayo twavuze niho yarari. Tukaba twasomye ko hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Uwo Zakayo rero icambere yavugwa ko yari uko yari yiswe iryo zina ryiza cyane ngo utagira karohe, akaba yaryiswe akira kayoya. Bishoboka yuko ab'i Yeriko bari baramushinyaguriye mu ibanga bavuga bati izina si ryo muntu, biyumviriye ukuntu ariko arakora ibintu nk'ivyo kandi afise akazina k'igitangaza ngo utagira karohe. Icya kabiri nuko Zakayo yari umutoza kori mukuru. Mu batoza kori b'ico gihe harimwo ubusuma burenze urugero. Umutoza kori aramutse ahisemo gukurikira Imana, ico caboneka ko ari igitangaza. Icya gatatu caranze Zakayo twabonye nuko yari umutunzi. Ubwo butunzi nabwo akaba atahandi yabukuye atari mu gusahura abanyagihugu, kuko ntiyari umudandaza, ariko yabandanije kwikwegera ko ubutunzi mu kwiba abicishije mu gutoza ayo makori. Zakayo rero twarabonye yuko yahavuye yisubiramwo, aca yumva ko akeneye kugirirwa imbabazi. Yesu nawe yarabimufashijemwo kuko yarabimenye. Zakayo yari mugufi, ariko yaragerageje uburyo bwose bwo kubona Yesu naho vyari bigoye. Yarirukanza aja imbere, yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu nawe ahashitse yararangamije abarira Zakayo ati, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Kandi Zakayo twarabonye yuko yaciye yururuka vuba, akamwakirana akanyamuneza. Mugabo ababibonye bose baravyidodombeye bati yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Kuri Zakayo wari umunezero udasanzwe, naho abandi bidodomba ngo Yesu yinjiye mu nzu y'umunyabyaha. Yesu amaze gushika mu nzu kwa Zakayo, Zakayo yaciye ahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhabora, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Urumva yuko hari ikintu cahindutse muri Zakayo. Iyo ngingo yafashe yari ihuye n'ivyagezwe vya Mose, nk'uko igitabo cyo Kuvayo igihimba ca 22 kibivuga. Zakayo yari yahindutse icaremwe gishasha, kandi Yesu nawe yamuvuze ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Zakayo yamaze igihe kirekire ari umutoza kori, atanumwe amuhanigwere, kuko yari umunyabyaha aboneka kandi yararuhisha abanyagihugu.
nta ruhara yari afise mu rusengero, nta n'ikibanza yari afise mu ijuru. Ariko ako kanya ibintu byarahindutse, kuko tuzi ijambo ry'Imana rivuga ko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Twaramaze kumva iyo nkuru ya Zakayo, yuko atiriwe aravuga yandi majambo menshi ngo ngomba gushinga intahe, Yesu arakiza, arazigama kandi arahaza nk'uko tubimenyereye. Ariko intahe yiwe yayishinze mu bikorwa, atuma umugabane w'itunga ryanje nzowuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihekane. Ibyo Zakayo yavuze nibyo bitwereka yuko yihannye koko. Nshuti yanjye mwene data, abantu ntibazokumenyera ku byo uvuga, ariko bazoraba cyane cyane ingene wahindutse mu kubaho kwawe. Yesu amaze kubereka ubuntu Zakayo yagiriwe, yaciye ashishikara kubigisha ibyo kugendana nawe. Yabaciriye umugani wa mina 10, nk'uko tubibona ku murongo wa 11 kugeza 28 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba cya 19. Ariko twiyumvire gatoya ku majambo avuga ku murongo wa 11 ngo bakiriko barumva ivyo, avyongera ku mugani kuko yari hafi y'i Yerusalemu, kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira buboneka uwo mwanya. Erega ico gihe Yesu yari hafi yo gushika i Yerusalemu. Benshi mu bamukurikira mbere hamwe n'intumwa zirimwo bari bizigiye yuko agiye gushinga ubwami mw'isi mu minsi mikeya ku mugwa mukuru Yerusalemu. Ariko i Yerusalemu ntiyari agiye kuhashinga ubwami bwo mw'isi, yari agiye gupfa. Yesu yagerageje kubumvisha yuko ubwami bwiwe buzoza, ariko butari bukwiye gushingwa ico gihe. Wibuke ko hano turiko turavuga ivyerekeye ubwami buboneka. Nuko yaravuze ati, habaye umuganwa yagiye mu gihugu ca kure kwimikigwayo ngo aheze agaruke. Yaciye hamagara 10 bo mu bishikira biwe, abaha mina kugira ngo bazozidandaze gushika agarutse, maze umwe wese azomuhe ibyo yungutse. Agarutse yarahamagaje ba bantu biwe ngo bamubwire uko vyagenze. Uwa mbere yadandaje imina yiwe ayungukamwo izindi 10. Umuganwa aranezerwa, ndetse acamuha ibisagara 10 azoganza, kuko yabaye umwizigirwa. Eka n'uwa kabiri yarungutse aronkamwo 5, nawe ahabwa kuba umukuru w'ibisagara 5, kuko nawe nyene yabaye umwizigirwa. Ariko wa gatatu yarahagorewe, kuko yavuze n'agashinyaguro kenshi abwira wa muganwa ati, ndazi kukara, wimbura ibyo utarimye, ugaterura ibyo utahateretse, niwakire mina yawe, narayibitse neza. Uno muganwa yaciye araka cane, arayimwaka ayiha umwe yungutse 10. Abantu baratangaye, ariko yababwiye ati, uwufise azokongererezwa, uwudafise nawe azokwakwa n'ivyo yari afise. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, hariho mina Yesu yagusigaranye, kandi aho azogarukira azokubaza ingene wayikoresheje. Usabwa rero kuba umwizigirwa mu vyo yagushinze uko bingana kose. Ubu munsi rero turiga ku vyabaye aho Yesu yatangura gushika i Yerusalemu. Turavugana kandi ku mugani w'abarimyi b'abagarariji, no ku bibazo bimwe bimwe abafarisayo hamwe n'abaherezi bakuru babajije Yesu ngo bamugeze. Reka tubanze twihweze ingene Yesu yashitse i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Tukaba tubiraba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 19, turahera ku murongo wa 29 tugeze ku wa 25 wo mu gihimba ca 20. Tubanze twihweze ingene Yesu yashitse i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, tukagereranya n'ubwanditswe na bagenzi biwe, tubona ko hari bihetangabo 3 Yesu yinjiye i Yerusalemu. Ubwa mbere yinjiye muri ico gisagara ari ku munsi w'isabato. Ashikira mu rusengero, asanga atabandi bari bahari, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igihimba ca 11 umurongo wa 11 havuga ngo, ashikiye Yerusalemu
yinjira mu rusengero, maze ahejeje kuheraguza byose kuko bwari bugorovye, arasohoka aja i Betaniya ajanye na bamwe 12. Ico gihe rero Yesu yinjiye nk'umuherezi. Ubwa kabiri Yesu yaje bukeye haraye habaye isabato. Ico gihe yasanze abavunja amahera aribo bibereye mu rusengero, hamwe yaca abirukana. Yarahumanuye urusengero nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igihimba ca 21 umurongo wa 12 n'uwa 13. Aho rero akaba yinjiye nk'umwami. Ubugira gatatu naho yashitse i Yerusalemu umunsi ukurikira, ararira kubw'ico gisagara. Hanyuma yinjira mu rusengero arigisha kandi arakiza. Ivyo tukaba tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 19 uhereye ku murongo wa 41 ukageza 44 hamwe na 47 na 48. Aha rero Yesu yinjiye nk'umuvugishwa n'Imana. Tugaruke rero kuri iyo nkuru y'ingene yatanguye kwinjira i Yerusalemu. Kuva ku murongo wa 29 kugeza ku wa 34 ni muri iki gihimba ca 19 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, hatubwira ngo ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa arababarira ati, nimuje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogobe iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kandi nihagira uwubabaza ati, ni iki gitumye muyizitura? Mumwishure muti, umwami niwe ayigomba. Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye. Bariko barazitura ya nyana y'indogoba, bene yo barababaza bati, ni kuki muzitura iyo nyana? Barabishura bati, umwami niwe ayigomba. Bene indogoba aho bamariye kumenya ko ari umwami ayirondera, ntibarinze kongera guharira. Kumbure bari basanzwe bazi Yesu kandi bamwiteze. Igihambaye ngaha nuko ubukuru bwa Yesu Kristo ataragaseseshwa rumuri. Uravye ku murongo wa 35 kugeza ku wa 38 haratubwira ngo bayizanira Yesu, bayishirako impuzu zabo, bayitereka ko Yesu ariko aragenda, basasa impuzu zabo mu nzira. Agira shike ageze ku mumanuko ku musozi wa Elayono, ishengero ryose ry'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga. Bayishimira ibitangaza babonye byose. Bati, nihashemezwe umwami aje mu izina ry'Uhoraho, amahoro abe mu ijuru, icubahiro kibe mu ijuru ahasumba byose. Abantu naho basemerera gutyo, ntibari bwatahure neza uburebure bw'iryo jambo. Abo bantu turabumva inyuma y'iminsi mikeya gusa basemerera ngo nabambwe. N'abigishwa bagiye gutahura rya jambo batevye. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca 12 umurongo wa 16 hatubwira ngo ivyo abigishwa ntibabitahuye ubwa mbere, ariko Yesu amaze guhabwa ubwiza bwiwe niho bibutse ko ivyo vyari vyaranditswe kandi ko ariko bamugiriye. Turabe ku murongo wa 39 n'uwa 40 iherezo rya ya nkuru. Abafarisayo bamwe bo mw'ishengero baramubarira bati, mwigisha, zibiza abigishwa bawe. Arabishura ati, ndababwire, aba nibahora amabuye arasemerera. Uko kuza i Yerusalemu gutyo kwerekana ukuntu Yesu ari umwami ahambaye. Ishengero ryarasemereye rimuhimbaza atarinze kuryinginga. Nawe yarumvise ingene bamuhimbaza, yanka kubahoza kugira ngo n'abategetsi b'Abaroma bavyumve. Nabo baravyumvise, kandi mu nyuma bahavuye bamucira urwo gupfa. Ariko hari ikindi gihe azogaruka akinjira i Yerusalemu n'inganji nyinshi, atawoshobora kumwica. Ugushika i Yerusalemu kwiwe, nk'uko tubibonye muri iyo nkuru, kwabaye imwe mu ntambuko zamujanye ku musaraba, aho yapfiriye kubera ibyaha vyacu. Urupfu n'ukuzuka kwiwe niryo soko ry'agakiza kacu. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka muri iki gihimba ca 19 umurongo wa 41 kugeza 44, turabona ingene Yesu yagize agahinda kubw'igisagara c'i Yerusalemu akakiririra. Hatubwira ngo
ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati, uwu munsi iyo umenya iby'amahoro, ariko ubu bihishijwe amaso yawe. Aho ni ku murongo wa 41 n'uwa 42. Mugenzi uri kuratega amatwi kino cigwa, ubu munsi iby'amahoro biracahishijwe amaso y'ab'i Yerusalemu, kandi birahishijwe amaso y'abantu benshi. Bagira ngo ubumenyi bw'ibyo mu isi burashobora kubazanira amahoro, ariko ubwo bumenyi bwatumye abantu bashika kuri byinshi kugeza no kubigwanisha ruhonyanganda. Mugabo nta mahoro byabazaniye, ariko birushirizaho gutuma bahagarika imitima. Amahoro ari mu kumenya Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Murongo wa 43 n'uwa 44 niyivuga ngo, kuko iminsi izokuza ko aho abasi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakagutikizanya n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemwo. Ayo yari amajambo akomeye y'ubuhanuzi ku gisagara cy'i Yerusalemu. Nabwo ntibwatevye gushitswa. Mu mwaka wa 70 Yesu Kristo amaze kuvuka, niho umwami Tito w'Umuroma yatera i Yerusalemu agasambura ico gisagara, abari muri co benshi bakahasiga ubuzima. Reka ubu naho turabe ingene Yesu yirukanye mu rusengero abaruhumanya. Umurongo wa 45 kugeza kwa 48 hatubwira ngo, yinjira mu rusengero atangura guhindira hanze abarudandarizamwo. Arababwira ati, vyanditswe ngo ingoro yanje izoba inzu yo gusengeramwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Kandi yigishiriza mu rusengero iminsi yose. Ariko abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abantu bakuru bo muri ubwo bwoko barondera ingene bamwica, babura uko bomugira, kuko abantu bose bari bamurundanye ko bamwumviriza. Ngabo abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, naho muri uwo mwanya batashoboye kuronka ingene bomwica, baciye bakenyera ziraguma, barondera uburyo bwose boshika ku ntumbero yabo. Usomye mu gihimba ca 20 c'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, urabona yuko hari uwundi munsi baje kuri we baramwigenza ko bamubaza iby'ububasha bwiwe. Dusome 30 ya mbere y'ico gihimba ca 20. Haravuga ngo, umunsi umwe yigishiriza mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abashingantahe baza ahari, baramubaza bati, tubwire ububasha bugutera gukora ibyo, canke ninde yabuguhaye? Arabishura ati, nanje hinge ndababaza ijambo mumbwire. Yesu yamaza imisi yose mu rusengero kwigisha. Abamubaza ibibazo mu kubishura, nawe yabanza kubabaza kugira ngo biyishure bonyene. Niwumvirize ico yabajije ku murongo wa 4. Yababajije ati, none ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke mu bantu? Ico ni kibazo abo banyedini batashobora kwishura, kuko baca basanga bitsinze. Ntibagomba kumuha inyishu batabanje kuja hamwe mu kanywa babo ngo bumvikane ico bavuga. Uraba nawe ingene bavyifashemwo ku murongo wa 5 kugeza ku 8. Handitswe ngo, baravugana bati, nitwavuga ko ari mu ijuru, ahava tubaza icatubujije kumwemera, ariko nitwavuga ko ari mu bantu, abantu bose baradutera amabuye, kuko bemeye badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana. Bamwishura yuko batazi aho kwavuye. Yesu arababwira ati, nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha. Ikibazo cabo bari umutego biteze bonyene. Iyo baba bari baremeye Yohana, bari kwemera n'umwami Yesu Kristo. Iyo baba barizeye ibya Yohana, naho ntibari kugira ikibazo ku by'ububasha bwa Yesu. Mu nyuma Yesu yaciye abacira uwundi mugani w'abarimyi babagararije. Uwo mugani turawusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo hamwe n'ubwanditswe na Mariko. Reka turabe muri iki gitabo ca Luka, igihimba ca 20 uhereye ku murongo w'9 n'uw'10. Haratubwira ngo, atangura gucira abantu umugani ati, habaye umuntu yateye umurima w'imizabibu,
awusigarana abarimyi, aja mu mahanga amarayo igihe kirekire. Igihe c'iyera kigeze, atuma umukozi kuri ba barimyi ngo bamwamurire ivyamwa vy'umurima w'imizabibu. Abo barimyi baramushinyagurira, bamurungika iminwe gusa. Nyene uruzabibu urumva yuko yagumye arungika abakozi kuraba ingene umuzabibu wiwe wifashe. Ba barimyi nabo baciye bihereza abo bakozi, barabashishagura abandi barabica. Imana yarungitse abavugishwa nayo muri Isirayeli, ariko ntibabakiriye, ntibabemeye. Mbere bamwe mu bavugishwa n'Imana baricishijwe amabuye. Mu nyuma Imana yatumye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze imbere y'abo bakuru b'idini, ababwira ivyuzuye mu mitima yabo. Yarababwiye ko bazohava bamubamba, kandi ko Imana ariyo yavyemeye. Umurongo wa 17 uratubwira ngo arabitegereza, arababaza ati, none rero aya majambo asigura iki? Yanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigomye imfuruka. Aho Yesu yariko arababwira ko naho bomwica batoshobora kubuza intumbero y'Imana. Ibuye niryo ryabaye, ibuye abubatsi bagaye niryo ryabaye irigomye imfuruka. Ubwo n'ubuhanuzi buvuga ko bazomushibura, ariko mu nyuma akabanya n'inganji. Turasoma ku murongo wa 18 ngo uwuzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika, ariko uwo rizogwako wese rizomuvungura. Uwu munsi wewe nanje turashobora kuza kuri iryo buye ariryo Kristo tukarigwako, maze tugakizwa. Ni kuvuga ko tuza kuri Yesu Kristo nk'abanyabyaha, dufise imitima imenetse, tukagwa mu biganza vyiwe, nawe akatwakirana urukundo rwinshi. Mu gihimba ca kabiri c'igitabu ca Daniyeli niho dusoma igihano c'Imana ko kizoza nk'ibuye rizosya amahanga azoba yarihakanye umukiza. Ivyo Yesu yavuga muri uwo mugani vyarumvikana neza, kandi n'ubu birumvikana. Amaze kubakira uwo mugani, baciye bamubaza ikindi kibazo naco nyene kirimwo umutego, cerekeye ivyo gutanga ikori. Aho naho nyene bari babuze ingene bomufata, kuko amajambo yigisha yose yakora ku vyaha vyabo. Umurongo wa 19 uravuga ngo abanyabwenge b'ivyanditswe n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera kw'amaboko, ariko batinya abantu, kuko bamenye yuko aribo yaciye kuwo mugani. Abo bakuru b'idini baratahuye ko aribo yavuga. Uwo munsi mw'ishengero hari ingorane ko abantu bumva ijambo ry'Imana ntibumve ko ari ivyabo biriko biravugwa, ariko kandi kubimenya ntibihagije, igikuru ni ukuvyumvira. Reka duhere ku murongo wa 21 n'uwa 22 twumve ico kibazo bamuzaniye bamugeza. Havuga ngo baramubaza bati, mwigisha, turazi yuko uvuga kandi wigisha neza, kandi kudatinya ijunja ry'abantu, ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri. Mbega biremerwa ko dutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa? Urumva ingene batanguye kumubwira amajambo aryoshe, asosa, akarimi keza. Abo bantu bari indyarya zikomeye, kandi ababajije ico kibazo bari mu mugwi w'abitwa Abaherode. Abo barabagwanya Kayisari, bakagomba ko ubutegetsi muri Isirayeli bwofatwa n'ab'inzu ya Herode. Yesu nawe yarazi ingene abafata. Turasoma ku murongo wa 23 n'uwa 24 ngo maze amenya uguhendana kwabo, arababwira ati, nimunyereke idenariyo, igishushanyo n'ivyanditswe kuri yo nivyande? Bati, ni vya Kayisari. Yesu yari yabonye ko bamubajije ikibazo c'umutego. Iyo yishura ati ego biremerwa gutanga ikori rya Kayisari, yari kubashize Kayisari hejuru ya Mose na Mesiya. Yavuga na hati oya, Abaroma bari guca bamujisha ubwo nyene, bamubwira yuko ariko aragumura abanyagihugu. Ariko mu kubishura Yesu yakoresheje ubwenge budasanzwe. Yatanguye gusaba ngo bamwereke idenariyo y'Abaroma. Si kuvuga yuko Yesu atarayizi. Ku murongo wa 25 niho tubona ijambo rya nyuma ryo kubishura kuri ca kibazo cabo. Uwo murongo uravuga ngo arababarira ati, nuko rero ibya Kayisari mu bihe Kayisari,
iby'Imana mu bihimana. Kayisari yararongoye ubutegetsi bw'Abaroma, kandi ubwo butegetsi bwari bukomeye cyane. Bwarakora byinshi, bugakingira abanyagihugu, kandi bukarangura imigambi myinshi y'iterambere. Byari ngombwa rero ko Abisirayeli nabo bagira ico batanga kikaja kwa Kayisari. Imana nayo nyene bategerezwa kugira ico bayihereje. Iyo Mana itanga impwemu, umuco, amazi n'ibindi, si y'umuntu yokwirengagiza. Eka n'uwo munsi niko biri. Dutegerezwa kumenya ko dufise ivyo dutegerezwa gukora bijanye n'amasengesho, ugusenga, bijanye n'amategeko atugenga mu bihugu tubamwo, ariko kandi dutegerezwa no gukorera Imana. Kanatsinda abizera bose dutegerezwa kwiziganiriza ubutunzi bwacu mw'ijuru. Rero mugenzi wariko urakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nagomba ndakubaze yuko utanga amakori nk'uko bitegerejwe, hanyuma ugakora n'ibijanye n'ingoro y'Imana. Uribuka yuko ari cyo ukwiye kwikorera Imana. Imana niyo yaguhaye ivyo byose ufise. Igomba kuyiha bikeya mu byo yaguhaye, ngo ibone kuzi ko ariyo yabiguhaye. Yihe ikigira 10, yihe n'amashikanwa, ariko wibuke no gutanga ikori n'amatagisi mu gihugu cyawe. Turangize dusenga. Mana yacu turagukengurukiye. We waduhaye igihugu, uduha n'ishengero ryawe. Igihugu kirakeneye ko tugikorera. Uduha ubwenge bwo kugikorera, kandi umuntu wese akore icyo ategerezwa gukora kugira ngo igihugu kije imbere. Ariko kandi utwibutse no gugukorera tukubashe, kuko Yesu Kristo ari wakwiye kuduha ubugingo n'amahoro twabuze. Sengeye umuntu yariko arakurikira kino cigwa, umuhe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, maze yandikwe mu gitabo c'ubugingo. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.